nkuko nabikugendaza kukuzandia bamwe mu ba artiste bari bari ngaha muri concert ya Babose kama mimi lakini Black G mambo vipi? Yes, shwari. Wazima mzee? Yes, I'm good. Za siku. Salama kaka. Bana. Akili mimi nayo tunaongea sapuna. Last time tugana dukora ikiganira abarundi benshi bari diaspora bavuze nti Black G arimba ikirundi ariko mu ma interviews agenda avuga igiswahili kubera iki kandi ikirundi menga rakite. Kwa benshi baziko navuke mu Buyenzi faut qu'on présente my city. Jere uranyiruka mu Buyenzi. No. Cyane kwa nagiye mu Kanyosha se muri munyabuye. Mu Buyenzi kuyakanga. 13. Hayata. Bosi ndeka umju. Nimewakwambia umju. Hivyo shama. Ulize. Nikwambia na jina la mzee. Ndavyemeye, pas de problème. Black G, uhejeje gukora igiteramo, ubona yuko performance yawe mu myaka 13 iheze, umuntu munsi ntirahinduka ni yayindi abantu baracyakunda Black G, wa undi nyene. Uretse yuko Black G asigaye atamba birenze, abantu benshi baryohewe. Zari gifashe gute ku ruhande rwa performance yawe yabonye gute, ababosi bari hajya bakwakiriye gute? Mu bisanzwe ivyo bintu vya performance je ndabimenyereye kuva kera. Si ibintu byavuye gusa je sais pas quoi vya si kintu nize ku muntu cyangwa c'est pas où gusa ni ikintu nziko kiri mu maraso tout juste. Benshi barazi ko Black G arabica bigacika, aririmba neza, afite kijwi giza, kandi ashikiriza message ziwe bien. Ikintu novuga gusa Black G is Black G. Sinzohinduka nzokwama ndi Black kujya nyene banze. Black G na Thompson bahuriye hari ukuntu bari kuri stage omengo n'umuntu umwe muhuriye. Urazi impamvu ni kwa kundi nyene niko ndavuga je na Thompson tout juste turafitanye indirimbo nshasha twagize surprise ngaha gusa turayiperforminga in short icyo novuga je na Thompson ya ndirimbo turabantu du feelinga ikintu twakoze niyo mpamvu tubonye kuri stage ukibona la différence. Alors la différence turatandukanye n'abandi kuko turafise ikintu cha feelings mu kintu twakoze turagishikiza mu bantu foko dukora kantu tout juste abantu bakavuga ya that's good. Black G bamwe ngo Black G yatwawe na karaoke icyo kimwe na ba Thompson ba Emerson urumwe mu bantu bakora live neza cyane ko ndanyiboneka amashow ya playback naco bikurikira kuri wewe. Oya jamais kuko je sinigeze nkora karaoke mu buzima benshi nivyo Black G biravuga yuko wabaye ku madids yo kurimba live kandi byagerewe biraboneka n'amashow ya marahaba byagiye biraboneka cyane. No, je ndi artiste kandi je suis capable, ndi capable gukora playback kandi playback yanje ratandukanye na playback z'abandi. Umuntu ameze nkanje gusa tuje tunavuga ni Fizo arashaka gukora playback iri nka live kwa kundi nkanje niko tubikora ni don Imana yaduhaye. Rero cyo novuga ndi capable gukora live no gukora playback nkayigira nka semi live atari semi live. Mvuge merci Dieu kubona abantu of course. Black hari bimwe mu bintu bigenda biraboneka cyane muziki Burundi ihinduka. Nubona yuko umengo muri ko muragenda mwibagira mu bukebuke ngo twabonye Black is back mudamu mu turaza kubura. Nubona yuko umengo abantu baracyaba nyote muri ko mujya kubasezera mutaragera. Gusa kuri icyo navuga yuko cyagena yari Black is back nari muri management but now I'm sole artist ndigenga je nyene niyo mpamvu urumva we nyene je ndafisa ikintu bita responsibility ya life yanje private life mfite abana babizi mfite ubuzima bwanje mfite famille mfite papa mfite abatoyi banje that's why ntabwo nshobora gukora nka kwa kundi na kwa kundi nari muri management kuko management niyo yamenye mu byose ntabwo nufata amafaranga yose nka dépense mu muziki kandi urazi umuziki mu Burundi ukuntu ikintu novuga jewe mu bisanzwe umuziki mu Burundi wapi ntabwo ufite amafaranga ikintu novuga tout juste umuntu afise tugendana n'amachance umwe wese afise chance yiwe bashaka kuronka idiri nka kwa kundi je naronse deal ya smart ukaronka amafaranga ukainvestisa mu bintu muri business uza gukora kugira ngo ejo uzobandanye ukora akazi kawe normalement on dit quoi comme d'habitude. Rero hari ukuntu twe dukora ugasanga twararonse amachance tukabamba abambassadeur wa smart cyangwa tukaronka amadeal je sais pas quoi tukapresenter ibintu on dit quoi twita gute amafaranga make bayita gute intica ntikiti na nivyo nshaka kuvuga uko nyene urumva amafaranga duke ucuraba ukuntu tugera about your life and your job. Birakuvuza uko deals ya smart amafaranga yavuye mu yagufashije iki
nibanga yagiye mu muziki ariko hashobora ko hari ibindi bintu wakoze bituma uno munsi Black G na Jari Fresh nubwo botwereka Musa ameze neza. Je suis bien kandi abantu barabizi je namandi bien tout le jour namandi bien ndi fresh cause I know what I'm doing, I know ndazi cyo tout juste ndazi ukuntu ni comporte. Tuvuge yuko no munsi muziki utagifisa uruhande runini kuri Black G. Ego urafise uruhande runini. Ufise uruhande runini. Premièrement ndi Black G abantu bose baranzi ko ndi Black G ni kwera umuziki. Nabaye ambassadeur wa Smart nkaronga ututujana naronse kwera mamiliyoni apano tujana. None kugira kugira aba mamiliyoni yaciye kwijana. Sesa. Niyo mpamvu. Black no munsi uravuze yuko umuziki ufise uruhande runini kuri wewe ntugiye kuwuheba. Abafana bawe bitegeke kugira ngo duse n'abasozera. Ndafisa ari indirimbo yanje nshasha nasohoye kandi ikintu no wasaba. Je ndafise indirimbo z'ikirundi mugabo nibiri muri programme vuba ko nzosohora indirimbo izo ndirimbo nzozisohora. Ndi mu gusohora indirimbo z'igiswahili nzozivanga n'izindi ndimi peut-être ikirundi icyongereza. Yeah, that's right. But indirimbo z'ikirundi zirahari murazi ko ndi capable kuririmba mu kirundi. Ikintu nobaza gusa abafan cyangwa ama media cyangwa abantu bose bakurikirana industry bari muri industry yo mu Burundi ni kuki umuntu agize akantu ciwe amaze kwitanga amaze gukonsoma amafaranga yiwe akaririmba indirimbo nko mu kirundi c'est pas dans quelle langue n'importe quelle langue abantu baca bavuga ibintu byinshi ngo ujya n'umuswahili. Pourquoi? Nous sommes tous burundais, nous représentons notre pays kandi tuko turakora ibi bintu kubera igihugu cyacu kugira ngo tugishikane kure. Comment est-ce que washobora kuzana amacakubiri mu muziki? Umuziki n'umuziki ariyo umuziki na politiki ariyo umuziki n'ibindi bintu. Umuziki uratandukanye n'ibindi bintu. Umuziki urahuza abantu bose. Si tu es un ennemi de quelqu'un, tu es un ami de quelqu'un, umuziki urashobora kubahuza. Comment est-ce que washobora barabonye no mu myamamazo? That's right. Comment est-ce que abantu baguma gukompara ibintu bakazana amasentima ugafata umuntu atari capable yo présenter igihugu? Apana gupresenter igihugu. Umuntu wese ashaka gupresenter igihugu ça dépend n'ikintu ariko arakora. Umuntu adashobora kudefenda base c'est ça ikintu yoba yakoze bakamuha ikibanza kubera sentima ngo ujya n'umuswahili c'est pas qui. Black ngenda kwibuka neza mu ndirimbo z'ikirundi bien sûr umuswahili neje si umuswahili ntubizi kandi tuvuga ikirundi neza turabarundi uragerageza na general kimenye biraryoha. Turabibutsa oya cyo tubaha kapela ku ndirimbo zo muri kino gihe. Oya barayikunda sana meme na agenda yikunda naho nayibuze YouTube. Ndazi ko abasani mudufata nabi mukatuvuga uko tutari ibaza ko ndumusani umbwiye ko nkunda ncanyemera. Oya ijwi ryagiye mvuye kuririmba ho ndo kandi gashasha muri twatubone akandi gashasha narasohora. Oya muri twatubone heruka gusohora vuba abarundi batamenye cyane muri Black is Back cyangwa tundi twinyuma. Ichana chiza ngwino dutambaga simbo kurubuga gurukundo ngwino nkwereke kibondo ico nzi gukora. Merci beaucoup. No. Black ndagushimira cyane wazi yuko tuzokwegerana kugira ngo dukore ikiganiro cyisanzuye cyane kuko hari ikintu wari uko uravuga kijanye nuko basepaye umuziki w'Uburundi bamwe ati bamwe n'abaswahili abandi n'abandi bakora umuziki w'ikirundi tugomba kubakora muri game. Byanashitse hari amwe majambo yavuzwe ku muririmbyi Madiba da Classic nifuze ko tuzokora deba kuri ico kintu. Nzobiraba kuko je ico kintu sindagira. Nibaza yuko uzoma nimba wavuze ico kintu cy'abaswahili Madiba ntatakimbwiye haraho nacyumvise yuko yazimijwe ngo kubera ko amaradiyo atari abaswahili.